ndeka ndakubwire mwene data, gukora ineza, gufasha imfuvyi n'abapfakazi, gufasha abatishoboye, gukora ibyiza, kubaka inzu y'Imana, gukora ibyiza bitandukanye, gufasha abantu, kugira ineza ntago bishobora kwibagiranwa, naho abantu bovyibagira Imana yoyo ntishobora kuvyibagira. Ndabizi hari igihe ushobora kuzogera ukibutsa Imana, yo rino jambo rirampezagiye cane. Mwene data, abantu bashobora kwibagira ineza wakoze, ariko Imana ntizigera yibagira ineza wakoze na gatoya. Abantu bashobora kwibagira iciza wakoze, ariko Imana ndagomba uyu munsi utangure gusenga uvuga Imana, Mana nimba hari iciza na gitoya nakoze, ibuka basi kiriya ciza gitoya nakoze, ibuka iriya neza ntoya nakoze, hama uhereho umpezagira, hama uhereho unyibuka, hama uhereho untabara. Ibuka basi neza naho yoba ari imwe noba narakoze, uyibuke ushobore kumpezagira. Naho abantu bavyibagiye, nari niteze ko bazovyibuka, nari niteze ko bazoya gira uku, birashoboka, nibyo birabaho ko ushobora gukora ibyiza, ushobora gufasha umuryango, ushobora gufasha famiye, ushobora gufasha imfuvyi, ushobora gufasha utazi, ushobora gufasha ni benshi twama twabonye canke se twumvise. Nawe ushobora kuba warawumvise ugasanga umuntu yarafashije umuntu akamugeza ku rugero, yibaza ko nawe azomubera umumaro, yibaza ko azomubera inyishu, hama ahageze ntashobore kumwibuka, akamagenda amwivuga turiya uriya. Ariko ndakubwire mwene data, hindura imvugo, hindura n'amasengesho, gukora ineza ntibihindure mu mutima wawe. Hindura amasengesho cyangwa kugira ama ibuka ineza nakoze, kubwiyo neza nakoze umpezagire, kubwiyo neza nakoze unyibuke, kubwa runaka natabaye, ibuka wa wundi nasanze mu bitaro nkamusengera, ibuke babandi nitwararitse, ibuka babandi nafashije, ibuke babandi nabaye hafi, ibuka babandi narariye amajoro, ibuka babandi ntajyama twasezerana ngo dusosangira kabisi nagahiye. Hari abantu benshi bakubwiye ngo nukuri barakurahirira ko batazigera bibagira ibyo wakoze, ariko today nta nubwo bibuka nico wakoze na gatoya, nta nubwo banakwandikira, nta nubwo banakuvugisha. Ariko nagira ndakubwire, ntubashireho umutima, ntunavyiteho, bwira Imana yibuka ibikorwa wakoze, hama Imana ishobore kuguhezagira. Bene data, rimwe na rimwe ibikorwa birashobora kukuvugira, no mu gihe abantu basa n'abananiwe, no mu gihe ingwara zananiranye, no mu gihe abaganga bakubwiye ngo vyarangiye, no mu gihe bitagishobotse, ukibutsa Imana ibikorwa wakoze, ukibuka kwitanga wagize, ukibutsa Imana ibikorwa. Ndakwingiza umunsi wibutsa Imana ibikorwa wakoze, wibuka kwitanga wakwitanze, wibutsa Imana abo wafashije, hanyuma Imana nayo usenge muri iryo sengesho ryo kuvuga ati Imana ibuka abo nafashije, ntundengane, ntushire hasi, ntunyirengagize, hamushobore kumpezagira, hamushobore kuntabara, hamushobore kungenderera. Yesu ashimwe cyane, kandi umwami Yesu ahabwe icubahiro. Mwene data rero, ntucike intege, nturambigwe, ntubivemo, do not be discouraged, ahubwo ibutsa Imana ivyo wakoze nuko witanze, hanyuma nayo ishobore kukugendera. Kandi ndagusengere Imana yibuke ibikorwa wakoze, yibuke ya majoro waraye, yibuke babandi wagaburiye, yibuke babandi wabaye hafi, yibuke babandi wafashije, yibuke babandi wahaye indaro, yibuke babandi wambitse, yibuke babandi wariye amashure, yibuke babandi wabaye hafi, yibuke ya mitima waremesheje, yibuke vya bihe byose. Imana yibuke iciza, naho coba kimwe wakoze, ibe impamvu n'inyendamuvano yo kuguhezagira, ibikorwa wakoze bishobore kukuvugira. Yesu aguhezagire cyane, Imana ihabwe icubahiro. Mana ndamusengeye mwene data, yaracitse intege, yaradendebukiwe, kubw'ibikorwa yakoze ntibyashobora kwibukwa. Mana nyagura ku ngoma, reka ushobore kumuhezagira, ushobore kumugenderera, ushobore kumwibuka, ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke ku buzima bwiwe, mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Uko amasaha arengana, ubuntu n'imbabazi n'amahoro, mwami Imana Munyanazareti, ibuke bya bihe yitanga, ibuke bya bihe ataryama kugira ngo abandi baryame, ibuke bya gihe yabura amahoro kugira ngo abandi baronka amahoro, cya gihe yiyaka ibyiwe kugira ngo abandi bashobore kubironka, ibuka cya gihe yatubika umukanda akarara ubusa kugira ngo abandi barari bariye, ibuka bya bihe yitanze, babandi yafashije, babandi yabaye hafi, babandi yaremesheje, mu izina ryawe Yesu Kristo. Nawe kugira ngo mwami ushobore kumuhezagira, mu izina ryawe Yesu Kristo turagushimiye. Ushishikare kwiyerekana no kwigaragaza ku buzima bwiwe, uko amasaha arenga, ubuntu n'imbabazi n'amahoro bigaragare kuri we, mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti, amen. Umwami Yesu aguhezagire cyane. Yari Nitezuwera Justin, mwari kumwe muri kino kiganiro kugira neza no kugira ubuntu. Ntimukavyibagire, ntimukavyirengagize, kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana. Yesu aguhezagire cyane.